wumvise w'igitsina gabo amakosa nimba best wawe canke best wawe yomenya bakanukose kabaye kuri wewe before yuko sheri wawe akamenya ucumenga sheri wawe ntacamaze ikintu ntashigikira ni gufata uwo mu best canke best wawe ukamurutisha umukunzi wawe hari ibintu byinshi byiza ndamubonako mugabo nkabambona neza ko hariho ibyo tumatari wambera papa w'abana ubivuze ntantwenga kubera je nk'ubusi mbona ko yewe umutware we rwo Rwanda uzoshwazise umugabo mwiza kuri wewe gusa ariko uzonahitiremo abana bawe papa mwiza ndetse ko nkeneye umugabo muzima mu rugo nkeneye rugo muzima ndakeneye na papa w'abana banje beza ubuzima bwarazimvye none twebwe Imana yarigeze ikuraho ngo urumva rero ngo uko ibintu biriko birahinduka cyane ngo namwe muce mureka kubyara abagabo baje baratwarinda ikintu nashatse kuvuga nashatse gutahuza ko abahungu bo batagishaka kwitwara nk'abantu bazoba baseru wewe uzi kugiye kuba mu mafaranga umugore wawe yarondeye watandije anaririmo diko biri gusuzugura umugabo je nta nono suzugura ariko rero umuntu ushaka kuvuga ati amafaranga ninje narondeye akagusuzugura kubera nyana atandije naririmo nk'umugabo mugore umugabo bakoze uzi kutangirasiyo uzi kuri hinzi ushitse umugore avuga ati umutware aratashe kiyatse ufise isema y'umugore aravuga ati umutware aratashe none ntaye bitege ukamubwira ikintu agyumvira kure mugabo ugiye gutegeka umugore ngo mu muti wo mu nzu yubatse agusubira umugore akwambika ibintu byose aguha ukamutegeka ngo birateye ubwoba ibintu byo kuvuga ngo subirane n'umu ex dressing je ibaze urimo muri birero byo kubera unakundanye usanga ari ibintu byo mwibanga bakubabaje ngo uzoshuge ndukora ikiganiro rero ngo uzoshuvuga ko nakubabaje none mwaka cagaruka ngo musubirane nze nkora ikiganiro ku muntu yambabaje sinoba ari wonje kubwira oya ntitwanasomanye mwabigenje gute twarayambirana mukumva biraryoshe tukumva vraiment si bibi yes me amor hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibitronsa hotel aho ni kandi ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira ahandi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane nibi turonsa hotel paradise on earth. Yo man, ladies and gentlemen, tubashimiye ko mwarahise mu Biko Entertainment n'umugisha kuba tubafise tubashimire kandi kukanya mwafashe tukabana no munsi udasanzwe mu kiganiro c'amateka mumaze kubimenyera niwe mungu wanyu ndi kuri Leonce Desanzwe Dr. Vlove aka Diko aka D Ambassador. Kamera yacu irasa neza nk'ibisanzwe amaro no munsi hoho hari kakabijya umukobwa twahuye kenshi kabisa usanga abari no munsi ari naturere ariko yahora ari naturere cyane umunsi ashobora kuba yashize ko n'utuvuta basi yagaki abantu ngo bava muri douche kubera ko biyizeye nyene bote yabo bakiyambarira bigira oya uko biri kose nko kwambara ugenda situma wisiga utuvuta dukeye hamukara mutuva zerene warigeze yisiga yamvuzeho nje mufite nisiga ndakubwiye moviti nyene ajya abana bisiga batoye umva ni na vaseline ntaho bitandukanye n'abasiri oya shabire cyandukanye vaseline abandi bita ngo amaverisine ajya yose ni mu bwoko bumwe urazi moviti na n'umumama twigeze kuyaga w'umusirimu kabisa afite n'amafaranga ahubwo irakundwa sinzi impamvu sinibaza ko ari umumama kino gihugu atayisiga umumama ataba yifise dimwe bakunda kuvuga ko bayisiga abana mugana nabo bakaboneraho
ahubwo benshi bisiga utu liquide utuvuta tw'utuzina twinshi jewe rero mu bintu byo kwipodora mu bintu ngo by'amavuta meza n'iki umupeyizani wo ku rwego rwo hejuru umbarije nk'ubwoko bungahe bw'amavuta oya mu duperfume ubutuzi uduparufe ubutuzi nuko video itadutora bari kumva uburyo waje humura mu kiganiro yajaho urasa neza muri luke shasha ubwa mbere ndakubonye wambaye jaune sino white ibara ryawe nzi cyane n'ibara ryera kabisa jaune ubona yuko mwahaswe gusa mu maso uburyo usa nayo nyene muba mwamakiritse hano tuharenge ndazi ko bikujena umeze neza ariko yego mbwa Dread ko naenda rufunze nari ngumbuye hano mu matware kwa Diko Entertainment kweli uzi uburyo naho hari hagukumbuye za kweli ni ukuvuga leta yari hariyo muri ibindi biganiro nka bibiri utaraza nimba bari kugira Desabole nimba bari guca TV bayimena ari guca bayimena bakayiteramo igiti naco bari bana namuzanye kijuru mwamubonye none barangurira bikugenza gute cyangwa bagurire we ba blessing weje bazomblessing ikindi gihe sinzi baratubwira bandamukiriza rero mu buryo barabutsamwe hanyuma twitugira hello bakunzi ba Diko Entertainment na Akijuru ndabaramukije cyane nari ndabakumbuye uretse ko nanje naye nkumbuye kwisanga nicaye hano hantu wari waragiye wakiriye mugenzi wawe last time aravuga ati Akijuru ari hehe my friend inde your besto bene ngo abahungu bita ba besto no best mfasha ikintu ngo best na besto bitandukanira best na best nambona umwe ngo je ngo ni mu best wanyu ngo ni mu besto mbabarira hano bamubwire sinze ndabikoresha atari hereka jewe jena ndakije mu kuba nta tandukaniro numvamwo peut-être ko mushobora nko kubikoresha ku muhungu canke ku mukobwa gusa numva wowe hamagara gose vuge gute wowe hamagara guco hose bivuge hose biramatching jene n'abandi nyinshi mfata kibanze ivuga ngo nkeka besti ariko umukobwa besto na hari umuhungu ati muga nkeka hagati y'abakobwa bo bashobora kwitana aba besto urumva ibi bintu by'izi ndimi z'amahanga bavyita ngo kihajya ibi bizana ibintu by'imvugo z'amahanga n'ubundi babituzaniye twe twifitiye iby'iwacu uretse ko byaciye bidufata cyane kamera nk'abibagiye gukoresha ibyacu ariko uko twabivuga kose nta kosa twaba dukunze kubera sururimi kavukire ariko nyine umuntu musi ukoresheje ngo umugenzi mfafe cumenga ntari umusirimu ukoresha besto cyangwa best ngo ni besti ngo ka best kanje ngo uvuze mu kirundi ngo umugenzi mfafe birafise meaning mengire bi amengire ngo bya best gusuma ngo best urumva menga na gasiri mu mengo rarengeje ko menga ntigitusha cyane voilà uravyemera ibintu bya best n'aba best ndemera ko bibaho uramufise do you have a besto wumvise w'igitsina gabo hari umuntu kwaganira ejo bundi arambwira ati jewe nk'ubu ndagukundira umukobwa ngo urafise umubeso nubwo wari umukobwa mugenzi wawe y'abana nca niruka cyane tibigezeho ku muhungu nca mbona wumva hano hari ibintu byateye ushobora gusanga umubesto uriya mukobwa amuronka gusumba uko wibona muronka bana muri byose kabisa ahubwo usanga nagize akabazo n'isitene wowe mbere yagira wowe sheri watarakubwira ni hano hantu nanjye nahise ngirira ubwo bati tisha byabene z'ababesto rero kumba birakatse aho hantu rero n'amakosa nimba besto wawe canke besti wawe yomenya akantu kose kabaye kuri wewe before yuko sheri wawe akamenya ucumenga sheri wawe ntacamaze iyo relationship irimo kubera iki baremye kubireka bizamwo ibintu by'amakenga iyo we nawe makenga yazana niba respecting umukunzi wawe umukunda bihagije kugeza n'igihe mushobora gushwana ukaja kuririra kwa besto ni nkuko ari nawe gotsa amarira ni nkuko rega waje kuririra no ko muvukana ubundi mugenzi wawe gusa ikintu ntashigikira ni gufata uwo mu best canke best wawe ukamurutisha umukunzi wawe
biba birimo ingorane ikomeye kuko mari ucuzinga n'uwo mukunzi wawe ukamuheba akaba ari mwibera muri wese voilà erega aki naho abantu nyine abantu bafitiye amakenga kabisa ati none wowe ufise umukunzi ufise na besto ku ruhande amo besto nyene ni mwishikira ku bintu byinshi umubwira n'utubanga utobwira wa mukakuva kerega byari bihari abantu baramanye utuntu kutubanga abo yagira abagenzi babo ariko batobwira abagabo cyangwa abakunzi babo bene utwo natwo tuba dukwiye kuba utuntu we tutogusambura utuntu wa mu best canke best wawe atoja kubwira wa muntu uti mbibi wari ubizi rega musho kugira nico mufano wo mu best canke best wawe canke akagera hagukunda urukundo rw'abasheri agafuhirwa muri kumwe kubera azi ko agufise ko uburenganzira bunini akaca avuga ati reka ndabasambure je tushe tugumana akaca afata ibanga riteye ubwo butabwi wa muntu muri kumwe kabisa akaca aja kuri mubwira kandi biroroshe ko mutandukana rero ndumva ivyo best wawe yomenya umukunzi wawe yoba yabimenye before kubera umuntu arakeneye rego umuntu ari hafi urakeneye umuntu yagira urakeneye umuntu akugira inama umuntu umwe ntiyihagije ako kantu ndagashigikiye biramutsemeze kuvuze je nanjye ndabishigikiye gusa hano biza kubera bibi mu gufata wa muntu umugani wawe ukamubwira byose ukamwereka byose ukamwereka ivyumba by'ibikugize kugeza no ku cumba cyo haruguru nabonye ndaguhe nk'akarorero jewe ndi no muri relationship iri serious bikaba ngombwa nimba nshaka kubaka by'ukuri ubuzima bwanje n'uwo muntu tukabufatanya niwe tugomba kubufatanya best canke best wanje azobufatanya nawe n'uwundi muntu mugabo nkaja kumubangamira mu mibanire yanje n'uwo mu best canke best akambwira ati ibi bintu bingabanya canke ibi bintu bireka nabuzwa n'iki kubigabanya nabuzwa n'iki kubireka nimba ntibireka nimba ntibigabanya nca ndamureka nkahita mu best wanje akaba ariwe tugumana aka kantu bakumve neza none uza kugira umuntu gute ushaka kubana nawe ubuzima bwanyu bwose mu bubane and then bashuvuga ati we ubwo buzima tububane ni sawa mugabo kana ashanikira umara byo ku rundi rwego niyo no kubera ntaco we tukagumana none ubwo udashaka gutakaza abari ugumana nawe ubutotakaza abari ugumeya ikintu bavuze nakunze nisiguro bandanye utanga ujya mu numva byohindukira ugasanga ni wafite agaciro mu buzima bwawe gusumba na wundi yari yaragakwiriye yarakaremewe uwo mu best oya kubyira ko uravuga uva utabikoze byareza kugenda umva ko mu best wo kwisanga ari yaronse ikibanza cy'imbere yego nyashobora guhitamo uko arwo n'abagifise uwo shero ntaca bafise amashero wacha hinduka mu best yo kwenda hamwe mu best gute muca muzirana urunuka umva harano bagira umujinya mubi naho aciye ndaciye mwogo oya naje bigenze uko akivugisha ukuri nawe ari wewe oya ntitwigire kuri nawe ari wewe uwo muntu aguhindukije kugira ngo mwoguma muri abahagufi kwe ereka bagusambuye umutima baguye mukiye goye mukigo umuntu babona mwegera kure cyane kabisa ntiwamugirira nabi ariko wo mwegera kure kwako tuvuga rero twakiriye best wawe uwe niko yabivuze sinzi we nako abantu bose bibaza cyko reke batazanye icyo kibazo naje ariko ndibaza ariko mu nkuru n'ubundi zari zihari bitewe n'ibintu byamaze iminsi hanze abantu bavuga ati ahubwo urukundo rurarembye aho bukera muradoye cyanditse turaza kuvuga yuko yakwihakanye yarayakwihakanye izuba riva ikiganiro nturakira abana amasaha kiramara avuze ati reka tirakije nuko ni umwana mwiza yujuje byose umugabo zo mutomborazo batomboye afise mu mutwe afise ubuntu atariko ni umugenzi wanje wa hafi ariko ibyo rukundo byo ntabihari yavugishije ukuri nyetse abagenzi we are best friends nta rukundo rw'abasheri ruhari gusa ndatahura abarundi nashobora kuraba abantu mukabona ibintu bariko baragira bariko barashikiriza mukabona rega bibaye byiza n'ubwo rugo ruhabaye nta kibico bakibaye rero ko kubitwipfuriza si bibi gusa nta rukundo rw'abasheri ruhari hagati yanje na Fiko kandi urashobora kugiranira n'umuntu ubucuti bwiza yona bwiza cyane gusa nk'umuntu wo kuberamwo papa w'abana bawe ubundi nawe n'umuntu wo kuberamwo mama w'abana bawe ariko ukamubonamwo inshuti nziza kabisa kandi utonatakaza bipfira hano n'ubu dufatiye kuri Fiko ku makaragiteri yavuze yakubonanye
shaje mbona ahubwo menga yari guhava avuga ati rero wujuje byose ngo ari we yobana mama w'abana ba yari ako kantu ko kuvuga ngo nsambwe n'umenga nawe wa mama w'abana ashobora kuba ibyo byose yabibona ariko atari jewe umuntu yumva yo mubera umugore nanje nkaba ari ibintu byinshi byiza ndamubonako mugabo nkaba mbona neza ko hariho ibyo tumatari wambera papa w'abana genre ndakwapresya uri mwiza uziki ufite imico myiza ariko umutima wanje si wowe ushaka hako nyene nkafika muravibona tuba umupapa mwiza ko yari mu rugo wewe mwegeranye ubona ko umutware w'urugo akabishobora ubivuze nsa ntwenga kubera je nk'ubusi mbona ko yoba umutware w'urugo rwanje ndamubona nk'umucuti mwiza kuko n'umwana mwiza n'umugenzi mwiza ariko nyine sindamubona nka papa w'abana banje n'inshuti nziza ndafise uko nshaka papa w'abana banje bitandukanye nuko ubona uwo muntu ari gufi ariko simvuze ko atari mwiza simvuze ko atazoba amaserugo mwiza azoba serugo mwiza mu rugo rwiwe avec umuntu bizomatchingana bamachingana kuri iyo kote wowe ni ko muramachingana kuri iyo friendship ni kuri side ya friendship ku buryo urugo dikoje akijuru tugiye ku bintu by'urugo twahate ndabirabamo ibintu byinshi cyane ko ngufise condition wona ushaka kuvuga ngo uzanya ama condition hatari burya nta biharuro na birebire cyane okay condition tuzireke ndakubona ngo nk'umukobwa afite amanorme menshi mu buzima agendera surtout iyo hageze kuyisha kintu cyitwa ku bintu ndiko ndakubwira ikintu kimwe hari akantu nigeze kubona ahantu uretse ko no mu byiyumviro karimwo nasomye ahantu ntuzoshwazise umugabo mwiza kuri wewe gusa ariko uzonahitiremo abana bawe papa mwiza uretse ko nkeneye umugabo muzima mu rugo nkeneye rugo muzima ndakeneye na papa w'abana banje beza no kuvuga umuntu nkeneye ndamukeneyemo ibintu bibiri ariko mutabyumva nk'umenga fiko ibyo bintu bibiri ntibyomba canke ntabimurimo jewe ndiko ndabivuga general umuntu ushaka rero nawe uraronka honestly ico mutima wanje bakibaza ngo ndanabizi ndavyo uburyo usigaye usa neza ndavyo uburyo uvyibushe usa n'umuntu ariko aritabwaho mu rukundo oya gusa nawe ntabandi ko mbitabwaho mu rukundo ariko urafise kwitayeho amahoro mfise mu mutima imana yitayeho urumva nditayeho imana iranyitayeho kandi n'umuntu anyitayeho ashobora kuba hari rega nahabaye nawe nibibi aho hanyuma hatewe gusa nahabaye ntibyo bari bibi gusa nyine ibintu by'urugo diko jewe urumva urugo jewe sinakubwiye ukuntu urugo ndarufata kuko nakubwiye ati jewe berse rukamufata nabi uri mu brother wanje umuntu wanje wakumganza ushanda kwa abana warakimbiye warakimbiye tujya mwana ukamufata nabi uzobumpe muki mukuri no shanda kwa nka rero n'urugo ukuntu ndarufata nk'igihugu sinshaka kuzogira umugabo angambanira jo n'abana banje kandi sinshaka kuzoba umugore agambanira umugabo wiwe n'abana biwe nishakira urugo rwiza nyene nta juru riri ku isi ariko nshaka umuntu tuzogerageza basi mubake na rijya rito batubwiye ubwo rugo nabwo munyipfuriza abakundi nzorugira ushobora kutarugira uwo mwaka yewe ushobora kuba n'udakurikira uretse ko atanishoboza ko ruba n'umwaka uza canke ntawamenya gusa uyu mwaka wose nubizeza haracari kare reka turacari mu kwa kabiri umwaka uracari wose ahubwo nyabona tumuvuga ati biranashoboka bazi ko mu mpera y'uno mwaka naho nyene vyokunda ati duzi izo ntoki zawe baraho uburyo ziberewe ni come on mbabarira jewe taburi sisa nayo no kuyikwambi mvatiye ku ntoki zonyene ari gutera izacu umwana niyambaye impeta ibindi bitaraza ntabashira mu ijwi ryiza ubuntu karaktere byose yavuze ashobora kuba atari wenyine abibona ayiwe nyene urumva nariko ndavuga ku rugo ikintu ati ni igihugu kinini cyane ndagubaho urugo
ku rwego ruteye ubwoba ariyo mpamvu nyine ntinya kwihutira gupfa kurubwira na cyane ku isi y'uno munsi mu buryo ngo biragoye kuronka abagabo babizi igihugu nawe uravyemera si n'abagabo gusa n'abagore rero sinonca mfatira ku ruhande rw'iwanje ngo nce mba umufeministe vya hataye ariko ndavuga ku mpande zose tuje nko ku bagabo abahungu ndanababwiza ukuri basaza bacu maze igihe nihweza mu tuganiro ngiranira n'abantu batandukanye abigeme tuganira dutera inkuru ubu dufise abagarson princesse benshi abakantu ndagatwenze ko ndana nagacahura mbabari garson princesse mu kuvuga sigura abahungu bibebeza cha abahungu urumva abahungu simvuze ko mudakora ariko musigaye mudafise inyota canke inguvu yo gukora nka kera musigaye mudashaka kugira kwiha agaciro kanini hana kera umuntu w'umugabo yavuga ati nkore ndonke kabisa umugore wanje ndamwemeje ko ndi umuntu w'umugabo rwose mugabo raplipa nk'umuhungu arashobora kukudraga atana byinshi cyane muravugana atarabanza kwitaho kukumenya abone neza ko uzomuberamwo n'umuvyeyi mwiza w'abana biwe ukumva atanguye kukubaza ngo ukora he uhemba ngahe kugira yirasire ko nawe ukora ukora he uhemba ngahe ni byiza ko umukobwa nawe akora kugira agire ikintu yinjiza mu rugo kuko mufashanyije ni byiza ariko nk'umugabo bibaye ngombwa ko abagore ubuzi babubura nk'umuntu w'umugabo no mu ijambo ry'Imana n'Imana irabivuga ko umugabo ari umutwe w'urugo ca wiyumvira none umugore wawe adakoze we ntiwotunga urugo wopambana urugo rukabaho baca batangura kuvuga ngo isi y'ubigeze ahandi hantu ego vuba aka kantu karahari urumva ngo bijya byari bya kera ariko kakimugana nivyo ubuzima bwarazimvye wa mwana w'umukobwa diko ubuzima bwarazimvye none twebwe Imana yarigeze ikuraho ngo urumva rero ngo uko ibintu biriko birahinduka cyane ngo namwe muce mureka kubyara abagabo baje baratwarinda oya Bibiliya igitabo cy'uvomamwo cafyatuwe rimwe ntike Imana ntiraza kugisubiramo cafyatuwe rimwe Imana ntiraza kugisubiramo bivuze ngo inshingano yahaye umugabo ntizirahinduka ntizigera zinahinduka ngo kubera ibihe byahinduka ariko mu nshingano twahawe of course ducerezwa kujya twihisha kuya harimo kuba umutwe wa mugani wawe ugasahiriza umuryango ukawutunga ariko nta nubwo bisigura yuko umugore mu rugo gwe nawe atokora ngo agire urakoze cyane erega kano kantu uri kuravuga abantu benshi baca bumva menga abagore menga nabo kwicarira boge boza abana akorope asasira umugabo ahite yijyamira gusa ntagire ikintu ahereza benshi basigaye bahari sinzi ko nabishigikiye na gatodiko kuko n'ubundi umugore akora nawe yihesha agaciro imbere y'umugabo wiwe Jake nashatse kuvuga nashatse gutahuza ko abahungu bo batagishaka kwitwara nk'abantu bazoba baseru kuko n'umugore rega n'umugore agaciro cyane umugabo n'ahato bivuga mu mutima ariko agaciro cyane umugabo abona apambanira urugo abona ibintu byinshi bitunganye ubwo umutima w'umugore uragenda ibintu bikagera hana anavuga n'utwo yakoreye ataranakora n'ibyo nashika avuga ati umutware wanje nahembwe tubigenze gute bigende gute ariko rero usanga n'abagore basigaye ibintu byarahindutse muri bavuga ati udufaranga twanje naturonse nta n'ikintu twogira nta n'ikintu namubwira ko naronse twe niyambaza ngo nahembwe canke iki rero iyi sije ko turabifise icyo bifana sinzi ko n'abatipe ba kino gihe bamugani wawe hari nabo ahubwo no munsi byateye nabo nyene batagishaka gukora ugasanga ahubwo ariko abirondera umuntu baba mu rukundo anamusunze amafaranga ugasanga ikeneye nk'umukobwa yafise canke bano ba mama burya baba bameze nk'abari singwa bifitiye ibifaranga mbere ibintu n'impamvu abakobwa benshi bifitiye amafaranga usanga naho yoba yifitiye ibikomportema bitari sawa avuga ati amafaranga yandi azobaza azobahamagara ariko ndiko ndavuga ko bariko bariteshereza agaciro fata wowe uzi kugiye kuba mu mafaranga umugore wawe yarondeye watandi ijana ririmo diko biri gusuzugura umugabo nje nta n'uwo nosuzugura ariko rero umuntu ashaka kuvuga ati amafaranga n'ijana yarondeye
akagusuzugura kubera ngena atarido naririmo nk'umugabo mugore umugabo bakoze uzi kutangirasiyo uzi kuri hinzu ushitse umugore avuga ati umutwara aratashe kiyatse ufise isema y'umugore aravuga ati umutware aratashe imene haye nitebe ukamubwira ikintu aryumvira kure mugabo ugiye gutegeka umugore ngo mu muti wo mu nzu yubatse agusubira umugore kwandika ibintu byose aguze ukamutegeka kwa rukundo tuvuga ntabwo ruhari muri ije ango uzi impara uzana nshaka kugera nimba ujya muntu nubwo wabihitiye mu bintu vyiwe yaragukunze jemba numva yo kuba atitaye kuvuga ngo umugabo ngo nta kinazana ngo niki basi akaraba yuko hari n'ikindi gikorwa na kimwe basushoboye kimwe bavuga ngo uramwaga hato kwihambye none ibyo bishoboye hanyuma y'amafaranga akabaye gaki ndiko dushire mu gaciro nkaho uko ndakubuze je ndabizi ko tokwemera gutungwa n'umugore nivyo bibaye bibonetse dufate muri twebwe ndabizi ko atavyokwemera nanje ariko anayazanye twoya yego nivyo ayazanye moya ariko ndabizi ko utohitamwe umugore ushingiye ngo kuvyatunze ushingiye ngo kuvyafise kuko ufise ubushinga ntahe muri wewe oya choice yanje saho nje muri erega arashobora kuronka amafaranga menshi mu bana wowe mukuru ugakora ukabona utuntu twawe turi hasi mbwa bikaguma byinjira aho birumvikana gusuzuguye vraiment apare bizaceye ngo kurongogwa ariko mba numva menye birateye isoni kumva ngo umugabo yarongowe kwe yacu uzi ko umugabo arongora none ibyo ndiko ndakubwire rero rero twese uko ngo ntafike gutega mana yani suko twebwe ngo tuca twumva ngo ko turenze byahatari kwikiniki basingira ngo turafise ukuntu Imana yaturemye rero turafite muri twebwe ko mwebwe mukwiye kudusumba ariko nyine bavuga na Bibiliya niki bivuga kabisa umuntu ari umutwe umva niyo cangana umutwe n'amaboko burya nubwo byose bikenewe ni ntabwo bingana ariko mure mukwiye kudusumba rero tugiye kubasumba tutabishize mu mutima mwinshi n'ubuntu bwinshi n'isengesho ryinshi mwe yarakuguhondagura ukavuga ati jengene baho umugabo uko bigenda kose yego tutabishize mu Imana habura usanga umutware wawe wamusuzugura ariko nshaka kumfasha kuri ino side nayo hari n'abamama n'umunsi bariko baraprofitiramo nkuko nasa n'uwabivuze bakumva ko menga borera amaboko bakavuga ati ndafise umugabo si icyo afise nk'umugabo wabona menga ndafise udufaranga akumva yuko itajejwe ni gusasira umugabo gusa ajyame kandi ariko hariho nk'ikintu yari gukora kugira afashe umugabo wiwe mugasanga n'umugabo w'umwere aramubwira aramwa n'imitahe dandaza canke kora ibintu nakavuga ya ariko kandi ndagonka hari n'abagabo badashaka ko abagore babo bavyuka ngo baje gukwabwa ati madame je nafise amafaranga wicare wowe gusa neza nta bindi abo nabo nyene barahari abagore rero badashaka gukora babona n'abagabo babo hariyo n'ivyo bagora kandi niyo bitona abagore ari gasima kango barike gukora ariko mu gihe ubona ko n'umugabo yabyo namugora ukavuga ati n'umugabo azosuma azogira n'ukuri kwimara ntumukunda umugabo wawe mukunda ushaka kumuvunagura rero kumujya imitsi erega barabazi bagiye ukarondera ukajya ibitutsi ukajana utuntu kiburyo utu tuntu no tubakorera no dushobora ati mvana mu maso ukaje usanga umugore yamanitse amaguru ariko araraba televiziyo ariko kudandaza no gutuma kigaho akinjira na demire akagira akaraba utuntu duke yarondera ngaho rero umugore nkose ndamushigikira ariko kandi abagabo nabo badashaka ko abagore bakora wapi je nakundana n'umutipe ntiyashaka nyene ko nk'ubutugize mahiyari ko nokora yavuga ati ukora uri umugore wanje kirazira ikintu cyane natumye mvuga ati uzicara mu rugo wikurikira ku mafaranga y'umugabo hanyuma akijoro wisiga amavuta use neza jewe nitahire nirabira umwami kazi ibyo bintu ngibiki n'ibiki wese ahubwo nagira bari guserebura ati ndatomboye umugabo w'igitangaza urenze impamvu navyanse diko ibintu birahinduka niba wararenze amaboko ukamwumviriza ukanka gukora agakiye nama my friend wowe mu mutwe utakintu na kimwe kiriyo co gukora n'ubwo rubyaro rwawe kugerageza ko bitazobacanga ikibazo kibacinjiye umva atari ngorane ikomeye hari n'ikindi kintu abantu badakunda kuvuga uwitwa Senge yambwiye ejo bundi terega urupfu ntidusezerana ati abamama nubwo mudakunda kubyumva ushobora no gupfakara apfuye naho ubu yose atari canke nakwihindutse mu bantu mugihe tishaka shere y'amavuta asi nawe ngo ibyo biboko byawe ntibokora yakubwiye ntukore mugakaguma gutuka ngo ntiwokora kandi uvuze ngo byo gukora naho nyine atavyemera no kuvuga bisaba ko ubona n'umuntu
mwaganira ibintu bihagije rero ntizombuza gukora nzotuma peut-être nkora ivy'impaye mugabo nkora nshobora kugura amavuta abana bisiga ntabigucishije ko nshobora kwigurira Cotex ntabigucishije nshobora kugura umuntu wari kubwira umugabo wanjye sheri mu amafaranga y'umuntu cyane nyene nibihe bigufasha atari hagufi kumva ko utokwigurira ubiva icyo kintu umuntu akuze utakwigurira na kajya Nyatari Imana bagire neza reka turarenge twihuse nyakicucu nakiriye uvuye vuba muri project nako sinzi ko yanavamwe nakubonye muri season 1 ya Mwamikazi hari experience yindi wagize nyuma yo gukorana na collabo na Fanny Ravine mu gihe wari umaze igihe wikorera ku rundi ruhande hari yindi experience byagusigiye kubonekana muri film cari ikintu ciza ni byiza gukorera ahandi gukorana n'abandi plus abantu bafise izina rinini biragira ikintu byongera kuri wewe by the way ni n'abana beza J Solution kapo ndayikunda cyane mama lao je no kuri ndakwikundira cyane yego mwaka bizo nimba utazabifana ntare yo muze mwatu wose ndagukunda uri mwiza pe afite umutima mwiza afise n'ubuntu ndamubonamo ubuntu bwinshi ziko atari ubwa mbere wigeze ko ngo yakunda Solution kapo mutaranahura muri no project mumaze guhuraho mu mabandi SN c'était autre chose narababonyemo akarorero kurugo gwiza bitari byayindi abantu bavuga ngo usanga ngo abantu bigirisha ndiho kwigira harabavuga ngo barafakinga ngo bijya gusanga bapostinga bijya ngo barara barajyana ngo ikindi kwigirisha orambigwa mukagufekinga nka kujya byo bishobora je narabonyemo urugo gwiza akarorero keza umuryango mwiza no kuri mwarahezagiyo nawe ndarukwipfurije mwana Hallelujah, amen biko jenzo ariko ubuno mwaka nyine utana he basi ni uhere wa mutweretse namube oya ha jenzo mube kageze zo mubereka wambaye ikanzu ye ati muramubonye ati noye nabyo ndi byo kuvuga ngo Valentine's Day ngo ndapostinze so yabiye kuri Zevana ko cyashugwe nabonye kwe ishobo tumugiye aziza ka video nabonye kuri TikTok ko umuntu yagiye na selefone none wabuze uko bigendanye n'uragiye ariko none sinavuga ko bari impaye canke batari impaye oya mwene twatangiye tuvuga ngo amaraso akantu ko kunyegitsa abakobwa muri entertainment ntabwo ngo muri kwemera yuko babona abasheri banyu babamenye bisigura ngo mushobora kuba mukunze urenga umwe oya si kuvuga ngo urenze kubwira ikintu kimwe biraryoshe kubaho ubuzima bwawe bw'urukundo mwibanga ukuntu specialement nko kuba uri muri entertainment urumva umusheri wawe harige nawe uba ugiye kumugira umuntu w'umustaha nawe atari we ugasanga ndakundana kandi ugasanga biramubangamira ugasanga ntabikunda cyangwa ugasanga ufise n'uburenzi umwe nyene ku ruhande rwanje ntibiryoshe kugira ukagira urenze umwe kwe ntabwo ngaso ntiyo gufata oya njewe ngaso ntiyo mufata none abagira abarenze umwe babashaye abariko arategura urugo ariko araprenga hari abantu avuga ati mugasi ndabishigikiye je ati reka mbire nka batatu aha nzokuramwo umwe mugore urumva uko biri kose nubwo nzokuramwo umwe babirazo wawe barije imitima je numva uba kumwe n'umuntu wabana n'umwe bikunda bigakunda bira nkabikanga byanse ukazofata uwundi mbwa butarinze kubabaza imitima ubu ngo harakantu kavanga vomera zose nta wuzuru zamakare utegesha kubera ko bisa nuko abakobwa menga bamwe barihevye mugabo rimwe banabikora ko nabo barage bakundana bakabemukira akavuga ati reka rero ko umuntu amwizeye neza nuno ndamushira kuri stand by hano nivyanka nzotorera hano siniko ndavuga ko ndabishigikiye ariko mba numva menga niyo mindset ko bamwe baba bafise biko je n'ukuntu urukundo rwambabaje n'imitima y'abana umuntu narinda umuntu mubi imitima y'abahungu no bibabaza kabisa oyisataguye mugare navyo nta mahoro bitanga ibintu vy'ubuhemu wapi hamwe n'umuntu yaguhemukiye no bafise ikibazo wowe urimerera neza la famille yaheze murakinze mu mutima wasigara atameze neza basindaguye nk'akarorero je nk'abantu bambabaje mvuze abambabaje ntimwumve ko ari benshi mvuze babashobora kuba babiri
yego rero nk'abantu bambabaje jewe inyuma y'igihe runaka hariho nk'unyandikiye ni sawa uraho umeze neza muri bo nyene uraho umeze neza ndashaka kuramutsa canke hello yonyene bijya n'ibimaramare bari bimaramare kuba ariko regreta peut-être usanga n'umuntu barahuye n'igisasu wari witekerereza amubwira ati ibintu biracavuga ati Jesse ndi nk'abo mwahuye sobutu kandi arakubwira ibintu nkashoboka ati ntacyo cyo gusanga menga reka bicuza bikamutera isoni zaho yo kwinjira ngo musubirane oya ntavyo gusubirana ataho yo bihera ntavyo gusubirana n'aba ex wewe cyitwa retrouvaille n'ucome nta retrouvaille abantu basubiranye babana neza sha mugabo tugana urugero mwarageze ko mu gushwana Sevye ibintu ngo byo gusubirana mu kabanda neza ntabyo nzi kubera burya n'ibyo mwapfuye hari ngaba agomba hohosha oya kubera bakunzi rega abakunzi abaziteye point faible yego ashobora guhura nawe warabaye ubundi muntu kandi kenshi barepeta bya bintu cyangwa akagaruka yicuje rovati n'ukuri aho namubabarije sinifuza kuhasubira reka ngende nkosora ya jara konsubirana n'umu ex utuma bamfunga nk'amajoro 3 utuma bagufunga aguzubana n'umwenzi agiye aba ex babikoye yo babini niko bisigure rega kubera ntabuze ngo nimureba kubwira mbo gusa biterwa n'uburyo byahe mbo wowe uvuze uko kenshi usanga buri muri side yo guhemukirwa mugabo nk'ubushatse gusubirana n'umu ex wahemukiye nahemukiye je byo korohera je kandi ari n'igihe nso nkamubabaza kumubabaza ngo ifite pourcentage nyinshi yongera mugashwana n'ubu ifite pourcentage nyinshi birateye ubwoba ibintu byo kuvuga ngo subirane n'umu ex Jesse Ngezo je ibaze uri nko muri birero byo kubera unakundanye usanga ari ibintu byo mwibanga arawumva kubabaje ngo uzoshuge ndukora ikiganiro rero uzoshuvuga ko nakubabaje none mwaka cagaruka ngo musubirane ngo cyo kiro kiganira kibaza ngo waje kubabaza ngo waje kumuvuga ariko uramutse ushaka kumubabaza inzara nza kumubabaza ko ariyo gukora ibiganiro ahubwo nawe ndiko ndamukorera umuti ndakukorera ikiganiro nkandi ayo ma publicité nayi ndinze nkora ikiganiro ku muntu yambabaje sinoba ari we nje kubwira ikintu ndinze nje gukora ku ikiganiro cabaye dufate kitari ciza mbanzi ko ari message nje guha abantu nzi ko ari ikintu gishobora kubafasha apana kuvuga ngo nje kuvuga ngo kandi ko ngo yaramba je baramaze ko ndiko ndakora ikiganiro dufate ikintu carenganye cambabaje ndira mbere ryosozi numva ngo byagenze uko ngo kandi suko utorira suko ntorira kandi notarira iki kandi usa n'umuntu yorira nenga uri umuntu yoroheye kurira umuntu akora ubwo urumva jembe ibintu biba byararenganye byaraheze bitakimbabaje sinza kuvuga ikintu nkomeretse ko je nkomeretse n'abandi ko ndigisha abandi bavuga ngo urumva ngo yankuse ngo bo urya babaye bariko barakubita sinzomwibakikwa bo urya babaye ariko ararira akiravye ntasabandanya arira muganje mvuga ati sha byarabaye kweri amashini araretse mugubu ndakomeye nawe komera gira ukuntu kugira arakavuga ati amashini arariye kandi ariko aravuga akomeye akaca akomera mugandize naho mwese mukarira igihe nawe nyatora ikiziri kaja kuyaho ikintu cabaye kitari ciza wogikoresha mu buryo butari ubwo ngo kwihora wa mushamubwira ngo cyangwa ngo kuriza hari mugabo rero bafishikije uvati reka ndire nabo nyene barize hago ryamarira vahe barize kubera iki za warakomeye imana imbabarire simvuze nabi utarabahiride worira burya we nk'ivyo bishoboye kubera ko nimba warigeze gukomeretswa warakomeretse hamurakira urazi impamvu ndiko yaba utarakira agiye kwari kubona umunyamarira atangiye guseseka urazi impamvu ntukora ikiganiro nkikomeretse ca kiganiro naco ubwaco nakoze naco conkomeretsa cogoreka gukomeretsa ayaya rero kuvuga ku bintu byarenganye
ugikomeretse n'amakosa akomeye bivuga ukomeza abandi apana ukritika apana ugiriki bivuga ukomeye ukomeza abandi nimba wakubwiye ngo tuje gukora ibiganiro ngo ko ndakubabaje tuje kubikora ngo genda uvuge rero ko ndakubabaje ngo genda ukora ibiganiro ngo genda kwandikore ngurire uwo muntu aba ari umwana mubi aba ariko aragusoba byita gusonga abana babi bari hari igihe urabona umuntu ibintu agukore akavuga ati iyo wandi umwicanyi agufata nk'inkonka murasa tipistore ati gusa si ndi umwicanyi nyene iminsi nzomukosora ati wenyene azovyibonera ariko muri inzira nziza yo guhiringa warakomeretse mu rukundo ugaba ushaka kwiyubaka vuba kuko hari abantu bakomereka bagaca baheranwa n'ibihe akavuga ati jewe sinzosubira gukundana sinzosubira kuja mu rugo kandi ugasanga koko ejo muri kwaza n'umuntu ndabatushe cyane ambwiye ngo sinza ko yambaye mugabo ati ako sura muri ivyo bintu batuma nivuza nabati kwivuza utaha bisigura iki arabisigurira neza benshi badukurikanye barabizi je ninje ndabimenye vuba kwivuza utaha kandi ubugano ndakamenye vuba gusa ko kandi nako shaka gukomeretsa gusumba kurusubiramo uno munsi wivuje hariya ejo ukivuza hariya ugasanga ntibibuka n'amavuriro yose wivuje none abaganga bumva wowe ugeze nko mu majana baguma wiruka abaganga mbese iyo ngorane mvuga uhabwa ivyo nagusanze ukirwa no mwibarabara inzira nziza rero y'umuntu yaciye muri ivyo bintu ngo biba ari byinshi ariko bikeya yo kwitwara gute kugira yongera agaruke mu buzima yiyumve ko ari we ahubwo binashobotse yongera agerageza amahirwe icambere nukumva ko urarenze kumva ko urenze kumva ko uri umuntu udasanzwe kumva ko ibyo bintu vyakubaye ko wewe vyakubaye ko nk'umuntu afise umutima ukomeye akwiye gukomera kugira ngo ico kintu azogikoreshe nk'umuntu akomeza abandi icambere no kwiyumva nk'umuntu akomeye igikurikira ukagira intumbero wiha y'ubuzima ukabona ko ico kintu cabaye c'est pas la fin peut-être kibaye kugira kikuvire mu nzira byiza bizi ivyo biragufasha gukira kubandanya progress kabisa nizira ko bavyumvise ubundi duheze muri kino gice ca nyuma c'abantu batwandikiye twihuse cyane uwitwa Wemba Kamungu yanditse ngo urukundo na Fiko Fiko rwahereye muri film Acaratwenga Fiko Fiko is my friend my best friend turi muri relationship ndi muri filime gwari gwabaye muri ya mwamikazi kwa ko cava mwarakundanye karahava twarakundana muri mwamikazi muri mwamikazi n'amabizu murahana apana ingoma ya mwamikazi urayemba muri mwamikazi mwarasomanye ariko oya ntitwanasomanye mwabigenje gute twarayambirana ngumva biraryoshe tukumva vraiment sibi Uwitwa Ndacayisaba Vincent Fiko utibuki umuntu Fiko bamugarutse ko ari benshi ngo Fiko ngo Fiko utibuki Fiko ameze neza witwa AASS ndamukunda kandi uzomutuzanire n'umwana we uzomubaza uti Fiko murakunda alabutu urafite umwana umwana ndamufise uzomutuzanire n'umwana wewe yamuzanye rero Jonathan utanabiza ahubwo uyu mwana sinamuzanye mu kiganiro ntiharagera ko ashobora kuza mu biganiro ariko igihe runaka nzomubazanira nabonye ku mafoto muri kuri Tanganyika mwambaye ibyera mwabagiye kumedita twagiye kurya rabi twagiye kuryosha twagiye kumedita kwari kuryosha tumwivuga cyane tutaburi bari hasi yahiye nta myaka ijana kabisa uko Belize Nizigimana uzomubaze atuzoja kubaka ryari ikindi ndamukunda pe ibyo kujya kubaka ninde bivuze yitwa Belize Nizigimana Belize Nizigimana nshobora kwijeje no ku rugo nzorugira kandi rwiza ariko si vuba cyane ariko sinakera cyane ariko uko tubipanga Imana nayo ifise kwipanga ibyayo nibaza ko aba yabyumvise uwitwa Nsabiyumva Evelyn uzomubaza uti yabyaye afise imyaka ingahe ntivyamukomerekeje mu buzima navuze afise imyaka ingahe nari nkuze niga babona kana kanje gakuze umwana jewe abantu bakikubona mu mwana muto oya je ndi umuntu akuze
ashamvuga imyaka navyaye mfise ako sinike sinari mu modo 20 ans sinari mu modo Samantine nabona mengo rufise nka Seza Seza ajikumbura biriye nje ndabiriye sinari mfise imyaka iri munsi ya 20 urumva ko wari nari impunze hanyuma ntivyankomerekeje kubera kana kanje nakaronse ndagakeneye sinakanose mu buryo butari bwiza bwari uburyo bwiza busukuye nenda gategereje mbere cyumbaye nabaze kino kintu inkuru zivuga yuko mbo hano ko nagukonfonda ngo bari mwene wanyu canga ari wesha kumwe umuco niwe woba warakoze mu mariage ngo igasiga amateka ikabya mbere mu karere wayikoreye mu cange ni mwene wanyu igasiga amateka none igeze gutembera wangati mariage ya mbere yabaye itazibagirana n'uno munsi yanditse record uracari mu kagwe kwakije ngo ati ibyo bintu ko tabye nigeze muri akaya muri entertainment yo bari mwene wabo hajya yari amateka bansi ndabizi gusa harabona umva babivuga ariko sinibaza ko ari yabaye yambere yaricaza kuza n'igihe bya bintu sinzi abantu babona cortege ya first lady amamotaba hari n'iki bijye bintu byose ngo byari bihari abantu bari bake bari benshi cyane ibintu nk'ibyo yari wowe yari mwene wawe kuri ga mariage yari wowe sinzi ngira yari jewe barabivuga cyane mugabo nta mariage ibi ya mbere kurusha izindi hama hariho nziza peut-être ko babivuga bafatiye ku birori ku bintu byabo harabe tujabeshanye umfate ijambo nkavuga nta mariage mbi je nabibonye muri anga yo kuvuga ati ibaye bayabaye akore mariage ziba zirimo ibirori kabisa bisa neza ukabona yuko iri smart renze ntaco byari bibada reka tukarenga ahantu ho kwandika igitabo ubwo Vena yesa avuga ngo ico wasa n'uwacishije ko yasubaye ko ari event ngo ikindi naco yagiye kubaka kare yagiye kuyubaka yubatse kare niko yesa avuga umuntu yaravuze ngo ari ufise imyaka ingahe ntabwo ari kare ngo ari ufise 20 ubyara umwana n'iki numva hari hageze kubera ubona uko ibintu byanagize aba banyokuru bacu arona baje kubaka bafise na 16 ubona uko iterambere abantu bakabanza bakiga n'iki n'iki ukiga muganje yewe nanje no mukonseya kutagira mariage kare cyane ariko ntanatewe cyane nka n'imyaka no mukonseya nko kugira mariage ni nka 24 Mbwa ntaje muri Trant ngo batangire kwikanga kumwubakira ka gahunda sinzi ibyo kurenza muri iyo oyi gusa jo iyo mfata kubera ko umukonse yakubanza kugira iyo maturity ucumenga wewe wafite experience yuko umuntu agiye kuba adafite matite runaka ashobora gukomerekera ndakubwira ikintu kimwe wanashaka kuri 20 canke 21 suko utaburi mature ahubwo uwo mugiye kubana canke mu kibano ububoneka nk'umuntu umenga ari mutoyi ku buryo niyo umuntu akubabaje agize ibintu bitari sawa ukamukosora ukavuga ati ibi bintu yamara no kunuko kenshi ntagutahura no kuvuga ubu gifise akantu kokoroha cane je kumenga urafise ubwoba ufise no kubaha cane kandi kubaha nivyo byo bitegerezwa kubaho uri umugore utegerezwa kubaha mu rugo ariko kamwe wigiye haruguru imyaka yigiye haruguru hari utundi tuntu dutandukanye wagiye uramenya wagiye uramenya kwihagarara ko atari ibintu bitari sawa byose umubwira avuga ukashuvuga ngo yego nemeye hari nk'ibintu ukavuga toya ariko ntabagabo rimwe na rimwe bahakanye ikintu babona umenga uri umugore w'ingare canke iki mugabo ubanda junga ati cyo kintu yamara sico kandi ukagihagarara ko n'ukuri ubona ari nk'ikintu code twize ukagihagarara haragera nk'ashobora kwiyumvira akavuga ati uyu mugore yakataje nyamara iki kintu wasanga acumvikana akakureka akakumva mugabo iyo kiri bifite 20 kenshi ubumenganye n'ibintu byawe ntibyumvikana cyane kandi inyishu zawe ugasanga ni za ego kenshi nishize naho ari kuvuga ati ryamaho rero hari ayo mazi ugenda ukaryama uko kubahana kose nuko no ku 24 ati ryama mu mazi gute cyane mve ku gitanda njyame hasi gute ku itapi igitanda kihari njyama ku gitanda
ugakenera insiguro abaguha insiguro hari indi mati urumva hari ibintu akubwira bitumvikana umusabe insiguro kandi ushimitse buri muri ya aje iri hasi ubenze umenga wimusiguza mugabo ubwoba akakubuza ugasanga ari ibintu byinshi birapfa kubera ubwoba nimba ari nuko baza kubera ubwoba nimba ari byononekara by'urugo bikononekara kubera ubwoba ariko uri umugore bushitse wakuze imyaka iri haruguru hari umuntu akavuga nimba ari nk'amahera agera yonone nivyo mugabo avuga ati nukuri ko Imana ntabikura aha aya mafaranga yarayikikiye ntabitwara konona mbona bicira hamwe abo ntabitwara umva ko harimo difference irimo nibaze ko bashiki bacu bariko baravyumva bagende kubaka hageze ladies and gentlemen nibaze ko mwamwa mukunze akijuru kwisano tuba twakiriye bakizogaruka vuba uno mwaka gahunda no gukora cyane je nzogaruka burya naenda nakumbuye cyane muri ano matwari erega batangiye no kugukumbura ukigenda tugeze ikiganiro bongeye kukumbura uzogaruka ryari Imana ni yadutiza amagara nibaza ko atari kera cyane nubwo nyene bishika ugasanga ya hato na hato twaburanye kubera ibigufatiriye nanje bimfatiriye ugasanga kuburana byaje mukuntu ariko nyene ugira akajambo basigiye nk'abakunzi ba filime muri rusange aho kandi n'abakunzi b'ibiganiro byawe babiri mu nyigisho nyinshi abakunzi ba filime ndundi ndabakunda cyane kandi ndakunda n'ukuntu mushigikira igisata ca sinema ndundi mubandanye muziraba ngira ibikorwa murabona ko ari byinshi cyane abakinyi banyu baguma bazanira ibikorwa byiza kubw'urukundo mubereka rero mubandanye mubiraba mubandanye mubatera inguvu cyane abakunzi bandiko je hano hantu muba cyane ndagaruka n'umuntu naenda mukumbuye si ibintu vy'urwo ni hatari Natara abantu baragenda bakaba byaramumize none nimuzako abantu banajya no kwezi kwa buki gwara mu mizurugo aragenda arahera turagenda turamubura ariko wowe reka twizere ko basi yavyutse urugo yarumenye ngira amenyereye tuzoza turamubona bukebuke kabisa akora umugisha kubana nawe tugushimira cyane murakoze cyane nabyo wari umugisha naryohewe cyane muhenza gikwe Digo Entertainment.